leta y'u Burundi iheruka gufata ingingo mu misi heze yo guhindura inoti zikoreshwa mu gihugu. Cyo twarabonye ngene cagenze twebwe twagatukirito dushikirije nk'ishiramwe ribikurikiranira hafi kandi nk'umuhinga mu vy'ubutunzi ibintu nk'ibyo tubona ingene bigenda n'ingaruka bishobora kuzana. Ubwa mbere hoho twagira tuvuge tuti byari bikwiye ko no muri iyo misi za yaba banki nkuru y'igihugu canke leta bozo hicegeranyo abarundi uco twokwita resultat inyungu katwa zishobora kuba zarabonetse ico gikorwa kibaye kuko mu bisanzwe ico gikorwa kirafise abo baraguye mu mporero kuko ubwa mbere hoho ibyo kuba umuntu afise amahera muhira ayabitse muhira canke adafise konte muri banki nta mategeko yabigenga kandi nta gihano cari kiharati ugumije amahera muhira ukora kuri ibikorwa vyawe utakonte ufise muri banki nta mategeko nta gihano cari kihari. Umuntu yabikora uko avyumva avuze ati ndavye aho nkorera amabanki ngene ari kure ndavye akazi ndiko ndakora ndavye kumbura ingene kuja muri banki gutonda umwanya munini canke ibi bitoro bibura ugasanga umuntu kugira azarava haja hariya biragoye ugasanga kumbura abantu avuga tuti kugira nkora ivyihuta ndangure n'ingoga hari amahera gumana ugasanga aragumanya miliyoni 200 30 40 hari karakora utuntu twiwe. Abo rero kandi bari benshi kuko ni benshi bagiye baratubwira ico gihe bigitagura ati tubasabire yuko boreka bakashobora kwiveresereza yarenza kuko bari bikorera utwabo namahera baronse babicuye. Ico ni ikintu gihambaye n'abantu benshi rero baguye mu mporero bahora bikorera utwabo kandi nivyo kumubwira ati ntuzorenza miliyoni 10 yazatiro n'amategeko ambuza kubika utwanje muri banki naraturoteye yo yabafatiye kuki. Urumva rero hari n'ibintu bihaze hanyuma ikindi ibijanye n'urudanazwa byarasaye n'ibintu bihungabana. Urumva rero birafisa kandi gahambo bishora kuzana ku bantu babayita bajya bagwiza tunga badandaza. Ikindi n'uyu mwanya abantu bataye ni munini mugirwe yaraheze abantu bamara umunsi 2-3 baja gutonda barindira ngo reko boronka amahera canke bayabahindurire. Ibi rero vyararemereye abantu cane ino ndwi. Hanyuma ikindi naco nagaciro ka mafaranga mashasha. Amafaranga mashasha kugwa amadovize kandi amadovize ubona dusanga tuna ya Kenya. Ayo mafaranga mashasha rero yabaye komande kugira aze gusubira yandi yaradutwaye uburyo bukomeye kandi bwinshi usanga ari n'amamiliyoni y'amadolari. Ayo mafaranga rero nuko tubona n'ubundi bavuga bati abazifise ntibarenze miliyoni 10 mu kuveresa ku munsi nukuba yuko harayandi agira ahebegwe mu mazu canka azohira yo kuko abataveresheje urumva fende furu mu nyuma n'inyuma ntacazomara urumva turayasubirije kandi ni kunini. Nico gituma rero inyungu y'ivyo banaza kwira ko bavuze bati bashaka kumenya abantu bari bafise amahera menshi ukumenya abo baribo barabamenye mbeko bari babujije bakarimita miliyoni 10 abo bari bayafise batashoboye kuza kugaragara ngo bayerekane tubamenye none twarabamenye bitwa ko bahanywe. Urumva aho tuguma mu mwijima. Nico gituma tuvuga tuti turakeneye umuco w'aba bantu bari bo baramenyekanye. Hanyuma ikindi nuko tuvuga tuti nyimba bashaka guhana ko abantu biba ubutunzi nibaza yuko hari habivi abantu bari baranyuruza amatungo y'igihugu kandi nivyo sivyo bayanyuruje cyane cyane baza ko ariko bariko bararonderwa n'abandi bashobora kwa bikorera utwawe bashobora kwa mugari bajya bakomeresa bakuru babikorera hamwe. Muri ico gihe rero twe twibaza tuti hari n'abayivye bayaguze ibintu bayaguze amatongo barubaka amazu menshi baragura amamodokari baragira ibiki barashira amadovize baratwara hanze baragira gute. So kuvuga rero yuko uwo bayafise mu nzu wenyene aribo yofatirwa igihano nayo yoba yarakoreje mu kugura ibintu akaba yavuye mu busuma naho nyene yokurikirana. Ntiwoba nguhahanye ngo uyafise mu nzu wenyene kandi hari yaguze n'ibindi kandi avuye mu busuma. Hanyuma ikindi nuko niyo blanchiment ibyo kweza amafaranga yakuye mu busuma birahanwa n'amategeko. Ivyo vya tesorisation navyo nta mategeko yabihana. Urumva naho rero hari ikintu cyo kugira ibintu bitera imbere. Ikindi nuko tuvuga tuti ari nk'amadosi umukuru w'igihugu
urabona ko akunda gutaka ko avuga ati atabaza agira gute. Ejo bundi yaravuze ati hari abantu baza baratora amadovize bakatora mu banki nkuru y'igihugu bagaca bayajana hari mu Dubai bagaca sore bakayarotira i Dubai bakayazana bakaza barivujira ngo bironkera amahera menshi. None abo bantu kubafata ntibyoroshe none ntibazwi. None abantu bazorinda baruha kugira tuhindure inoti twirwe turatora mugabo abantu ariko barateza ibigo dushobora kubona aho byahere naho twafatira. Je niko ndayibona ibi byo kumpanda burya hozange tubutungana bwo kumpanda byorarirana kuboneka kugaragara. Nitwumvike tubwo butungane rero butariko burerekana abo bantu ngo bafate bareke kuruhisha abandi, tureke kurinda kuca hirya ngo duhangira abantu mu kivunga kandi hariho abantu bariko barakoza ibyo bintu kandi bashobora gufata ku mugaragaro. Kubona rero abantu tutigeze tubamenya naho nyine urumva haragahaze kuko twe twavuga tuti iyo bareka bati nimuzane amanoti buyasubirize mu mwidegemvyo ukabaha ico kiringo byari gutuma tubona tuti kwa naka wewe wari ufise ya mehera wari uyabitse muhira. Nabo bantu rero buhamagaye kugira bagire bavuga ati kubera iki mwashira muhira babaze vyo duhaye icigwa. Mugabo ubu urabona bavuze bati nturenza yagumize muhira. Nitumenya nabo bantu abaribo, nitumenya n'intu hahanywe ndabari bayafise ni bande kugira bashire kwa bogiye nahabona bakavuga bati ngaba ubure nta kimwe tuzi. Ucumengo ni ikintu cabaye gusa ati mwebwe bagira abakomeshe barabubiriye mugabo ku gihugu natwe dukeneye yega turakeneye abo bantu. Ibyo bintu byo gufatira abantu mu kivunga nk'umuntu ngo yahaniwe mu kivunga mu gihugu gifise ubutungane gifise amategeko co yahinyanyura kugira bimegende neza. Twibaza yuko mu minsi zavyohera Uburundi barafise amategeko burafise ubutungane nibakomeze ayo mategeko gwanya giturira arazi byo amatezorisation ibyo byo kuraba ingene ibintu vyogenda neza. Amategeko ingene gwanya bose ko yohinyanyugwa birahari mugabo kubona niyo operation nico gikorwa kigenda utamenya abo bantu mugabo abantu bakabaguye mu mporero bamwe nico vyatwaye n'umwanya nizo noti zaguzwe. Sinibaza ko abantu boza baradutesha umwanya banyuruza amatungo y'igihugu hanyuma ngo cyo dukora ngo tugura izindi noti abantu biruka guhinuza bagira gute. Uko ubutunzi bwo Burundi bujya banga economie informelle burya abantu mu Burundi bafise amakonte muri banki ntibari na benshi kuko ni munsi ya 20% y'abantu usanga bakora baronka imishahara. Benshi naho usanga ari kwaruguza amakonte. Hari abantu benshi rero usanga ariko babaho nyine ari informelle niko ubutunzi bwacu bwifashe. Byose no kuza tugenda tubitahura nizi nzitizi rero z'amabanki usanga adakwiye hose canka atari karanyarukiriza abantu muri afena urazi ko time is money. Ibi byo kumpanda burya hozange tubutungana bwo kumpanda byorarirana kuboneka kugaragara. Nitwumvike tubwo butungane rero butariko burerekana abo bantu ngo bafate baze bareke kuruhisha abandi, tureke kurinda kuca hirya ngo duhangira abantu mu kivunga kandi hariho abantu bariko barakoza ibyo bintu kandi bashobora gufata ku mugaragaro. Twarerekanye neza abajyantu baciye Dubai naho uja muri poro ugasaba document déclaration de mise en consommation batazizanye uwafatira rimwe. None ni mpakabanze biye bagire gutanyuma tuze kufatira abantu mu kivunga kwegera abandi. Haro na vya bindi vya déclaration de biens abantu berekana amatungo yayo imbere ko baja mu bava mu mabanga niyo bayavuyemo. Ivyo ko bitaja mu ngiro byose nibyo abantu bazaramenyekana bari bagakurikirana abonye ariko barabatuti we wari ufise ibi hanyuma ufise ibi. Abantu bareke gukwegera abantu inzira karengane. Ingingo mu Burundi cyo tubona ziko zirafatwa kenshi nahi bari nziza yo bigira icifata umengiza gufatira abantu mu kivunga wa wundi yakora ikosa kinyegezamwo ntumenye ko yanahanye abantu bakagwa mu kivunga bose. Twige kuza turabona abantu kandi birashoboka bakoze ayo makosa bakabashira ku rutoke bagahanwa ubutungane bugakora. Nayo tugumye gutya ahantu nta mategeko barashiraho mbwingingo zigafata muri busangi hari abantu ariko barahohoterwa kandi ariko ku burenganzira bwabo. Nibaza rero yuko muri kazoza bagiye kuraba nyimba ari nyigisho batanga nyibyo amabanki ngene bigenda ingene ivyo kuri habigenda amategeko ajeho izo za déclaration de biens zikurikizwe
abantu berekana amatungo yabo barabe neza abakozi ba leta bakuru ayo madosiye bayakurikirana. Uwo mengo hari abantu umuntu atinya gukora ko tukaguma turondera ingene tubaza gufatirwa muri rusangi. Ico kintu nibaza yuko tworaba yuko muri kazoza cotinda kikazohagarara kugira igihugu cy'u Burundi kivavanure n'iyo ngeso y'abantu bihaye konona itunga rusangi kandi tunarikenye. Mubona igihugu cacu hivya amadovize ubukene gifise ugasanga abandi barondera kwiyagurira ibirengeye n'ibindi kandi batabiriye akuya.